abaririmbyi Imana ibahezagire. None rero natwe ishengero tugeze mu mwanya mwiza wo kumva icadukoranije. Turahaye kaze Pasteur wacu atubwira ijambo ry'Imana. Kaze. Haleluya. Bwana sifiwe. Turashimiye Imana natwe kuronka akanya keza kuba mu ngoro y'Imana, kandi tumaze kwakira ibintu byinshi cyane bidufasha muri urugendo ngo n'umuriro ntuzime. Ni byiza cyane. Muri ya ndirimbo y'igiswahili naho twumvise ngo simparanira ibyino mu isi ariko ndonera ibyo mu ijuru, kandi ibyo ngaha mu isi nabyo nibyo bibosha abantu benshi bizotuma batabona iby'ubwami bw'Imana. Tugira ubuntu rero gusubira kubyibutswa. Imana niduhezagire. Twagomba rero dushishikare n'ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo ca Yesaya igice ca 53, turasoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze kuri uyu murongo w'indwi. Turacari muri iyi minsi ya Pasika, kuko ibya Pasika birimo ibintu byinshi cyane, kandi rero Uhoraho yabariye Mose ngo muze wamubibutsa iby'ibyagezwe nakugeze, kugira ngo ntihagire uzovyanjanjwako ngo avyibagire. None rero nagomba ngo dusome duhereye kuri umurongo wa 4. Nibaza ko mwamaze kuhabona. Dusabe umwe adufashe muzandi ni mikrofone kugira ngo adufashe gusoma. Tugeza ku murongo w'9. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri nizacu ntimba yishize ko ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa na kabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguruwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe. Uhoraho amuremeye kukugabitanya kwacu twese. Yaracuranguzwa yamara akarendeka, ntiyakura ku munwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canke nk'uko intama itekerereza imbere y'abayikemura, niko atakuye ku munwa. Yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa. Mubo mu runganwe rwiwe ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nivyo yakubitiwe. Bageze ko ahambwa hamwe n'abanyabyaha, asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe, naho atakibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe. Amen. Amen. Bene data, mwumvise twosubira kwibukanya imibabaro Yesu yagize ku bwacu. Hanyuma nawe wame ubyibuka ngo nukuri nizacu ntimba yishitseko.
yiremeka ukugabitanya kwacu twese abari mu isi. Mbega hari aho uhora wicara wenyene ukiyumvira uti mbega yankoreye iki, nari giki? Urwo rukundo rungana gutyo Imana yakunze abari mu isi, uhora urwibaza ko? Bene data, tuze twiyumvira ngo nukuri ni zacu ntimba yishitseko, ni yacu imibabaro yikoreye. Igihano kituronkesha amahoro niwe yaciremetse, yemera kwiremeka ubugaba bwacu bwose, ubuhumane bw'umwana w'umuntu arabwiremeka kubw'urukundo rw'Imana. Kandi igihano ciwe, igihano yahanwe nico cyaduhaye amahoro. Kuko hari aho umuntu yibaza ngo nibisanzwe. Oya, duhora tubona mu bihugu byose baribuka abantu bagize ico bakora gikomeye mu gihugu. Mugabo Kristo wewe yakoze ibirengeye iby'abantu bashobora gukora. Mbega uriyumvira umuntu yashishaguwe ku bwawe, agashishagurwa, akemera, akabambwa ku bwanje no ku bwawe. Bene data, tuze tuvyiyumvira, kuko ibi ntibizokwijana. Uzovyanjanjwa ko amenye ko bitazokwijana. Mubimenye bene data, nibizohera gutyo. Uwavyanjanjwe ko azobona amagorwa atigeze abona ku isi. Mani dufashe cyane. Ibaze kubona shishagurwa, agakengerwa n'abantu, agatukwa, agaterwa ivyatsi, akiremeye ku musaraba. Reka dusome gatonya, nagaruke hano icete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 4 umurongo wa 25. Cete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 4 n'umurongo wa 25. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yatangiwe ibicumuro vyacu, akazurwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Amen. Amen. Yatangiwe iki? Yatangiwe iki bene data? Ibicumuro vyacu kugira ngo tugire gute? Ntihagira uwundi muntu asoma uwo murongo aho mu rusengero. Usoma uwo murongo, nta numwe afise Bibiliya yosoma. Subiramo nibaguhe mikoro. Yatangiwe ibicumuro vyacu, akazugwa kugira ngo dutsindanishirizwe. Kugira ngo dutsindanishirizwe. Yatanzwe kubwo ibicumuro vyacu. Mbega nawe ibyawe birimwo cyangwa uracyabizegembana? Nimba rero Imana yararetse umwana wayo akagirirwa kujya muzi yagiriwe musomye muri Bibiliya, akongera akabambwa ku musaraba,
hariho abavuze bariko baravuga ari ku musaraba, aravuga ngo Eli Eli lama, risobanurwa ngo mana yanje ni iki kikumebesheje. Iyumvire, Yesu aratabaza data. Kubera iki? Yesu yari yambaye umubiri ariko yari Imana. Kubera wa mubiri rero aravuga ati data niki kukumebesheje, ngo aca yirabira hirya, kuko yarazi icyo yaje gukora, gucungura umwana w'umuntu, kwiremeka ubugaba bwacu bwose, ibyo twononye byose abijyana ku musaraba. Nicyo gituma rero bene data, ntabwo tuza hano ngo tugire ibirori, ntabwo tuza hano ngo twiyerekane ko tuzi gutazira Imana, ahubwo tuzirikane n'igiki umwami yadukoreye. Yakoze iki ku bwanje? Yakoze iki ku bwawe? Ngo kugira ngo dutsindanishirizwe, kugira ngo tugirirwe imbabazi, kugira ngo tugirirwe ikigongwe. Aracuranguzwa, arajanjagurwa, bagashikura n'ubwanwa, bakamubangura. Ariko rero bene data, hari ikintu kintera agahinda iyo ndiko ndasoma muri iki gitabo ca Matayo igice ca 20 umurongo wa 17. Naze asome Matayo igice ca 20 were ku murongo wa 17 gere ku murongo wa 19. Yesu agira duge i Yerusalemu, yihererana n'ababigishwa 12, maze bari mu nzira arababwira atehe turaduze i Yerusalemu, kandi umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurirwe, atonagurwe, abambwe, kandi ku munsi ugira gatatu azozurwa. Amen. Yesu ntibyabaye impanuka, yarabizi ariko anajuwaire. Haleluya. Ntiyaje ngo tuvuge ngo yahwanye n'impanuka, oya namba, yarabizi. Icyo navuze kibabaje ni giki? Ngo abaherezi bameze gute? Ndabahaye ijambo ni murivuge. Abaherezi bameze gute? Ntimutinye kutuvuga ntacu. Abaherezi y'amashengero, abaherezi bameze gute? Yesu aravuga ngo bazomukorera iki? N'abanyabwenge biki? Yo baba we, abaherezi bakuru nibo bari banditse ibitabo bya Yesaya, abavugishwa n'Imana. Bamaze kubyandika, abo baherezi bakuru nibo bamabyigisha uko isabato itashe. Ku isabato twama duhagarara hano bana we,
urankomeza cyane ma mbe kwihangana mana sinze maramare hamwe no sigara no bamaramaye hamwe wosigara wo bumaramaye amen. Ico namasaba Imana nukugira ngo inkomeze muri urugendo ndimo muri iki gikorwa cyayo sindacishimire ariko nishimire Kristo Yesu twihana ubuhumana bwose mu izina rya Yesu kuko utazobwihana hakuna njia ingine utafadhaika tu uzomaramara abaherezi Yesu rero arabwira abigishwa biwe ati yemwe turaduzi Yerusalemu atego ate rero ndababwire aho dushikirayo abaherezi bakuru badonshira mu maboko n'abanyabwenge b'ivyanditswe abanyabwenge yemwe abanyabwenge muraho kandi bazonshira urubanza bampereze abanyamahanga banshinyagurire hanyuma bambohe kandi banyice urupfu rubigwa hehe rwo ku musaraba ariko rero ku munsi ugira kangahe nzogira gute nzozuka amen. Mbega none wewe rero hari aho ugira ibwitwazo ngo urumva rero ngo nta kuri nari kubigira ngo nicyo gituma byangwe nkagiri imibabaro wowe uragira yo gushishagurwa n'iyi urashigwa imbere y'abantu ngo ukubitwe wewe ubukene gusa kwabuze rasiyo y'uno munsi kwa wagwaye ukabuza kugusuhuza ati rero mureme turajanye ntituzogarukana yarabizi abanyabwenge b'ivyanditswe abavyigisha abandi babisobanurira abandi Bibiliya iravuga ngo tubabere itara ariko niwasanga iryanje ryazimye ntibize bigutsitaze raba Yesu niwe ritigeze rizima mwana w'umuntu ashobora guhwana n'ibihe akazimira ibyo yavuze akabyibagira kuko Satani ariho ngo atirimutse n'abari imbere Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo kuri wa munsi ngo bamwe bazoza bavuga ngo mwami ni twebwe twasenda abadayimoni ni twebwe twavuga ijambo ryawe ni twebwe abanaba Yesu yavuze ngo azokibabwira ngo iki sa mviraho sinigeze aba nibo babizi mwebwe ntavyo muzi bene data ko mwagira ubuntu mukamenya gusoma ni musome ijambo ry'Imana muze murasoma kandi je ndabemereye uzobona hari ibintu bingoye azoza mpanure kuko naje ndagomba kuja mu ijuru bene data
umuntu n'umuntu, ariko turi hano mu rugendo ngo twese duhanurane, dufashanye. Ntiwishimire uco urico, ariko wishime yuko uri muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu birahagije. Amen. Ati ico gihe bazomaramara. None vy'ukuri abaherezi bakuru so bama bajya vya bindi bisigajwe n'ikimazi. Barabajeshira mukoryo. Mugabe igihe cyabo kigeze aho bari kwerekana ati yemwe bantu b'Imana b'Abisirayeli, rimwe twababwira birashitse, nguyu Yesu Kristo umunyenazareti, nguyu yavutse, nguyu turi kumwe, raba bapfuye barazugwa, ibipfamatwi birumva, abanyamibembe barakira. Ariko bagaca bavuga ngo akoreshwa n'abezeburi. Munasikia hiyo? Mana we, mbega muhora mudusengera? Yemwe bakristo murasengera abakozi b'Imana? Abadusengera gorora ibiganza turaba. Imana ibahezagire. Abatadusengera nabo gorora turaba. Kuko natwe turabasengera. None tujanye mwijwe ntimwonezerwa none. Nimudusengere, mwongere mutube hafi. Mubonye hariho ibyo turiko turanyuranya, ntimubivugire hejuru, mushikire umuhoza ati ariko kumenga ibi bintu ntibijanye n'ivyo watwigishije ga nshuti yanje. Nimutwagiririza hano kuko vyo bari bibi, sivyo? Mugabo urashobora kuza ati hewe nisati ndabakeneye tuvugane. Ariko none ga pastor, aka kantu kweri urabona gakuye umukozi w'Imana, urambabarira nije ukubwira ko aka kantu wakihenzeko. Je nzogushimira pe. None erega umuntu arashobora gukosha, umuntu birashobora kumugora akiri muri uyu mubiri. Mugabo ni nkuko nanje ndakubonye kuri icyo kintu ntoreka kukubwira. Erega aya mabango ni igikorwa Imana yaduhaye ngo tubakorere. Ugeze ngaha ntabashitse mu ijuru, aba bose baracari mwisi, sibyo abakozi b'Imana. Wageze mu ijuru muri mwebwe n'uyuru, nta numwe arashikayo. Nta numwe arashikayo, turacari mu rugendo. Nico gituma rero Yesu aravuga ati atehe turaduze Yerusalemu, kandi umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, bazomucira urubanza rwo gupfa, kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurirwe, atonagurwe, abambwe, kandi ku munsi ugira gatatu azozugwa. Imana ishimwe. Atonagurwe. Ntihagire uzotonagurwa kuko birababaje. Kera hariho ibihugu bimwe bimwe ari umuntu yakoze ibyaha bigaragara gose, bigaragarira abantu atari rementanya, bamujana ku kibuga bakazana inkoni bakamushishagura abantu bose babona. Ego byarababaza ariko byarigisha. None uyu urumva ni sirisiri. Mugabo umwana w'Imana arashishagurwa, ararementaririzwa, ataco yakoze, arihangana kugira ngo aducungure. Nukuvuga ngo ibyaha byakoze umwana w'umuntu byose barabimuremetse, naho batari bazi ibyo bariko barakora. Nico cyari cyamuzanye, aravyiremeka gushika kugupfa,
kuko ibyo twakoze byari ibyo kutwica, byari bitwicisha. Urubanza rwari urwo gupfa, atayemera gupfa mu gishingo cyacu, hanyuma arazuka, azukanye insinzi. Imana nishimwe. Iyo twitegereje hano Matayo yavuze iby'abaherezi, reka turabe muri Luka nawe icyo yavuze. Garuka. Luka nawe igice cya 18 murongo wa 31 mugezi 34. Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 18. Duhere kuri mirongo 31. Yego. Yihererana bamwe 12, arababwira ati turaduze i Yerusalemu, kandi ivyanditswe n'abavugishwa n'Imana byose bizoshika ku mwana w'umuntu. Azoshirwa mu maboko y'abanyamahanga, ashinyagurirwe, ateterezwe, avumwe amate, kandi bazomutonagura bamwice, ku munsi ugira gatatu azozuka. Ntibagira icyo batahura muri ivyo, kandi iryo jambo bari barihishijwe, ntibamenya ivyo babwiwe. Amen. Urumva hano Luka yaranditse na Mata yarandika, ariko umwe wese harako yagiye hinyanyura. Aharerekana ngo ibyanditswe bizoshikako ibyo bavugishwa n'Imana bavuze muri cya gitabo ca Yesaya, ngo nukuri nizacu ntimba yishize ko niyacu mabaro yikoreye, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, imishishagu yiwe nidukiza. Hanyuma rero igihe yari kumwe n'abigishwa biwe, erega hari ivyo batatahura, kuko yarigeze kubivugana n'abigishwa. Petero acaravuga ngo mwami mwami mwami, reka kuvuga ibyo, reka kuvuga ibyo, yo reka ntugapfe. Yesu yaciye amubwira ngo herera inyuma nde Satani, kuko utababaye iki? Utabaye oya namwe reka kunduhisha ne mumfashe. Kuko utababaye iki? Utabaye iby'Imana, ariko babaye none gabene data nimwigera muhasoma aho babigishirije, niho mugikizwe no munsi. Ba kuko amastire nivyo, hari umuntu atazarababaza, murambabarira Johnson ndababaza. Irega abantu bose ntibafise ingabire zimwe, muzoze muntahura bene data. Nimba wo muri Sunday school tubabaza, harakanta abakuze guherera inyuma yande Satani, kuko ntubabaye iby'Imana, we babaye iby'abantu. Icyo yabona cyari giki? Yabona ko azogumana nawe, akaba nk'umushikiranganje sindabizi, igiti bibaza ko azocaronka. Yewe erega hari ababijemwo bagomba ibiti, bagomba izintebe. None izo ntambara ziva he se? Mwibaza ngo ziva he? Yemwe bana dota, kuna hatari. Hari abatamenye icyo baje kurondera, naco gituma mwisi hari intambara hirya no hino. Bapfiza intebe na cane iri munsi. Mani dufashe cyane. Ariko Yesu aravuga ngo nico cyanzanye. Amen. Nico cyanzanye, nta kindi. Yari yazanywe no kugira ngo
apfira bari mu isi. Nyina wa bene hari wundi mufasoni yaje kuri Yesu amusaba ijambo. Yari afise intumwa izo muri zya ntumwa za Yesu 10 12. Uwo mufasoni rero ebana yari umudiplomate azi ibintu n'ibindi. Aravuga ngo reka ngende, ibiti ntazohava bitanga ntaramushikira. Ati ndagusabye ijambo nyakubahwa, ndagusabye ijambo. Ati ugomba ijambo? Atega ati kaze. Araza ati rero nagomba ndagusabe nyakubahwa, ndafise abahungu babiri mugendana, umwe aje iburyo bwawe uwundi ibumoso bwawe, aho uzoshikira mu bwami bwawe. Yesu aramwitegereza ati yo, ntimuzi ico musaba. Acarabaza abahungu biwe ati mbega none igikombe ngira nkwereko mwebwe mwogishobora? Mwego biboneka ko bari bagiye inama na nyina. Ewe atego twokinywera ko twogishobora. Tiyo muzogishobora ariko si uno munsi. None kweri hajya nabo nyene iyo baca babafata ujya munsi bafata Yesu bakabashishagura nabo hajya bari kwemanga kwe. Esa dufashe cyane. Ibikorwa rero by'Imana ni vyiza, ariko rero udusenga Imana uje mu mwanya wawe. Udusenga Imana uje mu mwanya wawe, usitamane, ntugire umunoho, ntugire ibyifuzo ngo bihave bigutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ukabona mwene sashizwe imbere mushibishimira Imana, uti Imana urabazobana nawe, urazomufasha, kuko mu ijuru hazoba hari ibiti bisumba ivyino. Hari wigeze ngo guhishurirwa abona inzamba yavuze, hanyuma ngo acabona abantu bariko barambikwa ibitsibo vy'inzahabu bitagase cane. Uro murongozi abona ivyo bitsibo binini binini biteye ubwoba bihawe umufasoni yarameze nka nyarucari. Be nyarucari mwumva icyo ari cyo? We bita nyarucari ni wa wundi bita ngo ntaho nikora muri iki gihe. Mugabo yubaha Imana akamara arasenga, asengera igikorwa c'Imana, asengera abakozi b'Imana kugira ngo Imana ize kubakoresha. Umukozi w'Imana ashika imbere y'ishengero akavuga ubutumwa, ibisigo bikava mu bantu, abihana bakihana, kuko hari umupasoni yaraye hehe mu masengesho ariko urasengera igikorwa c'Imana, azabonana n'ibitsibo. Hanyuma rero ngo acarabaza ati none ujya konzi ko ari umwigishwa wanje, vyogenda gute ngo agire ibintu binyana kuriya nanje ndonka ibisanzwe? Ewe mwijuru hari amabanga. Atarabwirwa ngo hewe ujya niwe yamarambaraye agusengera ngo ushobozwe gukorera Imana neza. Niwe yamarambaraye imbere y'Imana nibihe birebire, yama yisonzesha, yama yitanga, yamarara rubunda kugira ngo igikorwa c'Imana kigende neza. Nawe ugaca ugenda ugakora. Nico gituma ategerezwa kugira ikigusumvya. Mwijuru hari irindi banga, hakuna upendeleo.
bene data nta kiryoha kiriyo, kuko Imana irazi umuntu wese uko tungana. Iryo jambo ngira nama narivuze kenshi, muze mumfashe nimba mwaba mwabyumva ati kuki yama yarivuze. Ego turi mu minsi yo gusozera, imyaka yacu ni myinshi n'ubuzima nabwo muri iyi si tuhafise igihe gito. Murabwira n'uwo mutama yikangura umenga arasinziriye. Bwana asifiwe. Haleluya. Yibereye muri mpwemu. Ntihagire ubuza aja muri mpwemu, aja muri mpwemu yumviriza kandi araba. Hanyuma rero ni byiza ko tumenya ko Imana ituzi. Nimwibuke umugabo yitwa Zakayo muri cya gitabo cya Luka igice cya 19. Zakayo ngo yari mugufi, mugabo yari umutoza akora akomeye, kandi yari yumvise ibya Yesu, yifuza kubona uwo Yesu ariko arakora ibitangaza, ariko arakiza impumyi, ariko arakiza abanyamibembe, yifuza kumubona ngo ingene asa. Kubera abantu ngo bari benshi, arabura ingene yomubona, acarirukanga. Yari yumvise inzira ajyanamwo, aracaragenda yurira igiti cy'umusokomora, araja hejuru ati wumva ngo ikaha ndamubona kwera. Mugabo Yesu yari yamubonye, araza ageze munsi y'icyo giti ati Zakayo, tisa ururuka, uyu munsi ndari wawe. None nindi yari yamubara iryo zina? Yari namugufi yurira hejuru. Ni ukuvuga ngo umwe wese muri twebwe arazwi imbere y'Imana. Ukore neza utaravye ucankuriya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri bajyamye hamwe, umwe azojanwa uwundi arekwe. Dushishikare gusoma hano mucete Paulo yandikiye Abanyefeso, ngwino hano igice cya 2 umurongo w'7. Have duheza ntitubaraze hano ijambo umurongo w'7 ucugeza ku y'umurongo w'9. Soma. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ibyigomba, nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we. Amen. Geze no murongo wa 10 ushirako. Mu wa 10. Murongo wa 10 duhere ku 9. Itwatiye ibanga ry'ibyigomba, nk'uko byayihimbaye ibigabiye kera muri we, vyingene izogenza byose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza byose muri Kristo, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Amen. Tusoma no mu Bakolosayi twagire ko gice cyambere umurongo wa 12 ugeze ku murongo wa 14. Kolosayi. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Amen. Amen. Muri uwo niho dufise gucungurwa, yitanze. Murabona, muri we niho duhegwa
gucungurwa n'amaraso yiwe. Ayo maraso ntiyapfuye guseseka gutyo gusa, yari afise ikimazi cyo gucungura umwana w'umuntu. Mwakolosayi Pawulo aravuga ngo icyo rero nicyo cyatumye bitanga kugira ngo adutsindanishirize duharigwe ibyaha. None ntacyo bagusaba kindi, nta kintu bazogusaba kugira ngo uharigwe ibyaha, ni ukwemera gusa ngo byarangoye, narataye inzira, narahemutse mu byo narinjejwe, naravyononye, narahemukiye umufasha wanje, narahemukiye abavyeyi, nabatetereje, Imana imbabarire kuri iki na kiriya, na bya bindi byo mwibanga. None ga mwene data, ni wabigumana ko abaririmbyi bavuze nta canyegeje bitazomenyekana, ukazohava utahira kumaramara, wari kwihana ukagirirwa imbabazi igihe ciza kikiriho. None wumva iciza ari iki? Ni ukubigumamwo canke no kuvyihana? Muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Ni muri Kristo gusa, nta yindi nzira, nta kindi kiguzi. Kristo yaragitanze ku musaraba, nta handi. Kandi iyo wihanye ibyawe biba bigenze neza. Uwihanye, uwizanye, akihana, ibyiwe biba bigenze neza, kandi biherera munsi y'umusaraba. Abakozi b'Imana nimva, mugabo niwazanywa na rubanda, rubanda ngira ngo si Kirundi basha, niwazanywa n'abantu bakavuga tuyu yararagwarira mu kabare, yaramenye ibi na biriya, uzoca ucigwa habona ngaha. Mugabo ubwawe niwizana ukaza ku bakozi b'Imana, bazogusengera kandi uharigwe ugenda amahoro. Nta n'uzomenya ibyawe, kuko abakozi b'Imana nimva yo guhambamwo ibyaha, ariko ubiharira ni Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Kuko hari aho umuntu agendana ibyaha yakoze ati ibi iye Mana we sino oya, byemere byizanire, utararigwa urashigwa habona. Wizane wihane, wature byose. Nawe wakoze mu gicugu ata muntu wundi abona, bizane kuri Yesu, kuko bizokuzibira kubona ibyiza byo mu ijuru. Kandi ayo maraso Yesu afise ubushobozi kuguharira. Wakolosayi twabonye ngo mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandi wo mu muco, yadukije ubasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharigwa ibyaha byacu. Nayo majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana ibahumugisha. Ninde agomba guharigwa ibyaha byiwe? Turamuhaye kazi. Ntiwirigura raba jewe cyangwa umugenzi wawe, weraba mu bwigobeko bw'umutima wawe, hanyuma uze kuri Yesu. Nta gwitwazo na rumwe tuzogira. Yesu yaremeye arapfa nabi, arakubitwa, arashishagurwa kubera ibyaha by'abari mu isi.
none wobigumanira iki? Jewe mu myaka maze muri ivy'agakiza sindabona umuntu ambwira ijambo rivuga ngo hariho umunsi w'abakozi b'Imana, w'abapasitori canke bavuga butumwa bobo naho bazoba bakoze ivyaha bazoja mw'ijuru. Naho ndabona mugabo umuntu wese azokwirata ko yahariwe ivyaha gusa nta kindi. Turaguhaye kazi wunama imbere y'Imana wiyumvire nshuti yanje, uyu mwanya ni uwawe. Reka gutwega ubwoba n'ivyakugoye, ahubwo bizane kuri Yesu, uvyature ushikire abakozi b'Imana, wihane usaba Imana yawe imbabazi, kuko Imana mubaha inzira ngo hano ngaha hariho ego abo bafukamyeho mu nzira mubaha kayira, namwe mureke kuryama nimugororoka, abandi baranko bafukama. None mwarusha ugenda aho muryama, ntiturabisiramu. Gororoka mufukame mugororotse, nibyo byiza. Abandi baronko iyo misori yarambaraye ntuze, fukama neza mugororotse, fukama mugororotse, abandi baronko baje. Mubareke bazi, nimwizire kuri Yesu. Ni Yesu wenyene afise ubushobozi bwo guharira bya bindi byose, kandi nta mande ucibwa ku byo wakoze, ariko amaraso ya Yesu akweza uguhumane kwayo kose. Turakuroreye emwe hari inyuma ni sawa, nawe wumva ko hari ikintu mu mutima ukurega, nuze nturaba ariko barakuraba, kuko igihe cy'inzamba uzokwirota uruva wasigaye abandi bagiye, kandi wazize ikintu gito wari kwaturuka ugenda giheze. Tugomba rero dusengere ababaje imbere y'Imana. Nawe ubwawe aho dusenga wiyumvire, ukumva hari ijwi rikurega mu mutima, uracuhaguruka uze. Pastor, Mungu Baba yetu, tunawaombea hawa ambao wamefika mbele ya macho yako, wasamee dhambi zao. Neno lako wamelisikia na wamekuja kuhutubia mbele ya macho yako kwamba wamejisalimisha, kwamba wao ni wenye dhambi. Sasa wanahitaji Yesu kwamba uwasamee. Wewe aliyekuja kuchukua dhambi za ulimwengu, ukubali kwamba nao uchukue mizigo yao na kuwafungua ili wapate kuwa huru. Katika jina la Yesu tunawaombea hivyo, wafungue wawe huru, maana mwana ukiwaweka huru kweli kweli na watakuwa huru. Katika jina la Yesu tunawaombea hivyo, amen. Imana ibagira imbabazi kuri ivyo byose. Hanyuma haraho umuntu abavuga ati none nzoca ndabigenza gute? Uracurondera ugane n'abakozi b'Imana, nta kibazo. Twagomba dusengera abo nabo bafise imitwaro, nabo bakeneye inkomezi, zibabashisha guhagarara, zibabashisha kwihangana. Ibyo ushobora gucishwa mu bitari bimwe, mugabo bisaba ko twihangana. Haguruka imbere y'Imana. Hariho abandi bafise imitwaro, bamaze igihe barubatse batararonka ibibondo, abandi bageze mu bigero batararonka ingo, abandi bageze mu bigero batararonka ubuzi, imitwaro n'ingwara n'ibindi. Muhagarare imbere y'Imana. Umwami twizeye
afise inyishu, afise igisubizo. Mana data wa twese uri mu ijuru, turakweretse abasabyi n'abasabyikazi bawe Mana. Hariho abariko bararira bafise intuntu n'akabonge kubera mwami ibyo batararonka. Hariho abatararonka uruvyaro, hariho abatararonka ingo, hariho ababuraniwe babuze uko babigenza, hariho abagwaye bamaze igihe, hariho abagwaje bafise mwami ibibabaje bitari bimwe. Wewe uri umutabazi, uri umufasha atabura guseruka, ni wowe gisubizo. Abakwizigiye mwami ntibazokorwa n'isoni. Warabonye amarira ya Ana ariko arira mu ngoro y'Imana, uca umuhereza ikibondo Samweli. Warabonye mwami marira yiwe, nuno munsi uracyahoza, nuno munsi ufite ububasha n'ubushobozi. Gendera abantu bawe mwami, gendera abageze mu bigero, abakeneye ingo, abakeneye ubuzi mwami Imana uri mu ijuru, ababuraniwe, ababuze uko babigenza, abafise ibibazo ku buzi mwami Imana, bafise uruhagarara, bafise intambara. Izo ntambara mwami wewe wagiye uzibona. Warabonye intambara za Shadraki na Meshaki na Abedenego, warabonye intambara mwami Imana za Daniyeli, bamuhora ko atemeye ko bagigiturire, bamugira inama yo kumwica, bagenda kumuterera mugobwa intambwe, ariko uraseruka, uragaragara uri Imana, uri Imana itihisha, uri Imana ifise ubushobozi n'ububasha. Turaguhamagaye utabare, urokore abasabyi bawe, ubagwanirire, ubacire inzira mwami, ivyuga izuguruke, ibigaragara nk'imisozi bihindukire iyawe Mana. Babantu bagwaye bari kubisegure batashoboye gushika no mu ngoro y'Imana, abagwaje abana mwami Imana uri mu ijuru, banzirutse basemerera ko abana babo baremvye, turabazanye imbere yawe. Wewe ushobora kubashikira hariya tudashobora gushika, ubashikire, ubagirire neza, ubatabare mwami, kuko uri Imana itabara, uri umutabazi. Niwe ushobora kudukiza, niwe ushobora gufasha buri wese Mana akaronka igisubizo cy'amagogwa yiwe n'umutwaro wiwe. Tubigusavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tuvuge ngo amena. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha, ababera igisubizo, kandi Imana yabagirira neza. Muzoze mushinga intahe, kuko intahe zirafasha abandi. Turibuka Ana yaza gusenga akaririra Imana kugeza aho umuherezi yibajije ngo araborewe, ariko aravuga ati jewe sindi umunyangeso mbi, umugabo ndafise umubabaro, ndagomba ko Imana yonyishura. Umukozi w'Imana aramubwira ngo genda uhoraho abigukorere nk'uko ubimusabye. Nawe rero ku kibazo cawe, ku mubabaro wawe, ntuzutinye kuririra Imana. Uzodufata ibihe uririra Imana, singaha gusa, kandi nawe utobibwira abandi, ukabwira Imana yawe, Imana izokumva. Yesu abahezagire.